oya sugusa reba ndakwereke umuziki wundi cyane kwanza uri kufa impande zitatu nagenza babwiye ati wa musane w'umurundi wese wowe ugifise indodo zo kwaya na Fizo Satubi nawe uzogera kwanza abo bapeti bashasha mu muziki baba underground baje mu muziki bakiri bashasha kwa abayo marasa gishushe abo bapeti barakumigwa n'aba promoter n'aba promotinga kuko ubwo nibwo Burundi bwejo kandi mukomeje nk'uko nta umuziki nawe uzogerana mugo umu artiste nyene w'umu legend umusanga muhira n'ivyuma byose studio yose uyimura mu nzu yo muririmbye tungugiye kuri code burya uko siko baba bakwiye gupromotinga umuziki nani aho gafoto k'umustar ushaka iyo page ugacurenza kubwo bujambo bashaka go karinke muri koma uko ni gupromotinga umuziki iyo page uyifite iyo page burya ifasha igihugu ni igihugu si wawe si wawe ari wawe none uzoyishira kwiki nayishire ko amafoto yiwe basi ishaka amafoto yiwawe nk'uyo sumu promoter hama aba promoter nabo ubwo bunimero bwanyu mushaka ubwo bupaje bwanyu mubushira hakwiki uba muri akubushira ko kubera wamaze ushaka ubwo numero gwawe kuyo page yawe uba wifuza ko kandi namwe mwaba underground badabu babifese bakiriku ko barakreya amabase kuya babikoze baradekonye sana nuze mwasaba muzezeta burya umufana niyo bosi wawe benshi bakavuga amajamu benshi ngo uyu mujingo vipi yamuteye kopi abandi bakavuga ngo bamuroze ngo urimo kujya nyine Taylor 6 abikora ngo niko nawe bikora demana wahihi ubu kari Jafari de Mose kari wahari kandi nushobora guhari uhaririza nde nta numushobora guhari ese novuga ko babagiye muri business z'umuziki mu bibinziriza cyangwa babagiye gutembera bacha bifotoza impande y'idirisha y'indege never naho uragera hari umugabo araho ngo yaraje ngo ugire ngo ngazana abaririmbye ngo barenze ngaha sinzi iyo byahereye yambara yaguma mu makoti kandi kwanza ni ibintu vyibonekeza uryama indirimbo iri kubabajera abiri ukavyuka maze aho nyene. Hello guys, j'espère que vous allez très bien. Ni iteka ridasanzwe kugira kubana namwe kuri platform zacu arizo gwanyu Kings Family Burundi TV. Aho tugerageza tukabayagisha byinshi ndetse tunatumira abaririmbyi bagiye batandukanye ndetse n'abandi bahurikiye muri entertainment kugira ngo dushobore kuyaga byinshi biri muri entertainment. Yes, nkuko musanzwe mumenyereye ni kiganiro bafise impano gishe kuri platform za Kings Family Burundi TV. Ukaba utarafyonda subscribe, ubu ni umwanya mwiza wo gufyonda subscribe kuko haca ibiganiro byinshi byiza ndetse vyubaka. Yes, my name is Flexboy Promoter kuri mic ya mbere, kuri mic ya kabiri dufise umu invité, behind camera dufise umusaza nibatuma amajwi n'amasanamu bibashikira bimeze neza. Mwitwe Mr. Joba le comedian, benshi baramuzi mu bukino bugiye butandukanye muri team Mutima. Yes sir, turi kumwe n'umu invité. Yes. Eka dutangure ikiganiro cacu ni Jafari the Monster. Benshi muramuzi kuri platform ziwe agenda arabaha ibintu vy'imicanwa gusa. The Monster. Jafari the Monster. Yeah. From Burundi. Yes, turakwakiriye kuri platform za Kings Family Burundi TV. Ikiganiro bafise impano. Yeah, turamukiriza bakora turabo. Hello bite so jende bazamurameze neza nkuko bisanzwe. Yeah. Kuba tanzi nkawa nitwa Jafari the Monster cyangwa te promoter. Bivanye no kuvyumva cyangwa uko ubishaka guys. Yes sir. Muntu ukeneye kumva rero ngo wumvirize. Udakeneye kumva nawe uhagurukire wigire kuko wanje ntiwasomba urusako. Guys. Yes guys. Ndababwiye umuntu ateza gukurikirana kino kiganiro arahovye cyane kuko ni ibintu biza kuvugwa muri iki kiganiro. Ni ibintu bigiye bitandukanye bikomeye cyane ariko kwa Jafari the Monster. Twinjire neza mukungene waje kuri zi platform uza mu isanamu rya Demana Taylor 6. Benshi bakavuga amajamu benshi ngo uyu mujingo vipi yamuteye kopi abandi bakavuga ngo ndetse ngo bamuroze ngo urimo ngo ni ewara ngo pire zijye kujya nyine Taylor 6 abikora ngo niko nawe bikora. Yes, ducire ku mayange gato abantu bazovuga byinshi kandi umuntu ntoshobora kumubuza ivyo ari karavuga kuko umuntu wese abifite uburenganzira ariko siko kubganje siko biri ariko beshi niko babibona
uko je mu kwinjira mu promoter nkeneye ko umuziki wundi utrendinga East Africa ndetse n'isi yose ivyo namye nifuza no kuva kera urumva mu kuza muri yo game rero niko nabonye aba promoter bagenza dukora umwuga umwe wo gupromotinga umuziki cyane cyane apana movie umuziki cyane cyane ico nkeneye ko uza mbere aba promoter barabikora bigiriye muri za M23 tubone wasigaye hari ivyunguka urumva noro nashoboye kuba noza vuga ati reka rero je ko mbona abahora babishinzwe bose ko mbona bigiriye reka je ninjire muri game uko je ico namye nifuje ko umuziki w'u Burundi utrending umenyekana urumva abo bikoze rero bamaze kubita nanje kandi nyene ko uduga umuziki umenyekana cyandinjirira aho rero ndafatira ngaho umva rero abantu benshi bakomeza kuvuga ngo naje mishoye ngo yademba ngo yademana demana wahihi ubu kari je Jafari de Mose kari wahari ubu demana ni wahihi cyane ukuntu bivuga kwe muri make demana ngo ntabuzi apana kubwanje kubera ico no kivuga kubera benshi bavuga ko naje nkawe sikorobi naje nkajewe oya nene nubu ntimuvaga ko mvuga niryo jugi wanje niko imana yande nenda bihindura ishobora guhindura ivyo ibara yandemanye umuntu wese afise ukuntu imana yamuremye kandi mugabo nibaza ko twese dusa Taylor 6 ari ukuntu yaro avuga ngo umushinga amateka akazina kubuhizi ufise kandi kazina kubuhizi naje n'umushinga amateka nene ko mvuga ivyo muziki w'u Burundi kandi dukeneye ko muziki w'u utrendinga East Africa ndetse n'isi yose kandi nushobora guharira uhaririza nde nta n'umushobora guharira ariko ugiye kuraba intambwe novuga iracari nini ya cyane kubera ko tugiye kuraba umuziki wo mu Burundi uracafise ibintu byinshi byo gukosora ndetse n'ibyo gukora ego turamaze gukora ibitari bike kandi turamaze gushika kuri byinshi ariko ntibihagije ivyo bintu byo babibura ni nk'ivyahe ugerageje kuraba wanda kwerekeye maze umuziki wo Burundi uko wahoze mbere si kurubu ubu siga ufise ishusho ryawo kandi ushobora kudiskita uko umuziki wundi wateye gutrendinga none ni hehe mu Burundi ni ryari mu Burundi wari bwabone 1 million uyikwiza mu ndwimo oya satura nteka arabakoma ntariko arabereka ko umuziki w'u Burundi watanguye kubona ishusho ya kandi ntuharira kandi kwanza ni ibintu vyibonekeza uryama indirimbo iri kubabajara biri ukavyuka maze aho nyene benshi turabonye bariko baraza mu makomantere bavuga satura ni boost abandi bakavuga ati indirimbo ewana yaradukomye kabisa irabikwiriye kabisa ahubwo yavyara binakunda n'imisi 3 yo bamaze gukwiza umuriyoni kubgawe ni boost no ni gukora igikorwa iyo bagikunze kwanza iyo ukoze igikorwa gigakondo n'uri hehe arashikirwa bigyo byo ngo bya no ntigikunda never ntibibaho ivyo ninde yabahenze wege ko murashaka kuboost be umuntu akoze igikorwa gigakondo amasha iyo niyangwa ni y'abarundi rero iyo kandi usanga ari abarundi banizo commentaire ariko ugiye kuraba analyze indirimbo umunsi umwe bro ivuye ku bihumbi 300 ikaja ku bihumbi 800 vyama views ivyo bintu none yayitangiye none yayirihiye kugira bayikoreye rega aba promoter bo mu Burundi ego turakora urumva ariko ayo nabandi babakeneye mu bindi bihugu bako yayigishije promo ikiteza kuduka igatrending kandi ukoze n'ikintu cyiza kwanza abanza urabega video kwanza nama kirisese kirisese yarabakumye umusaza hari ibindi muzomwishuza none nta nakiyo muzokwigira umwishuza kuko amateka ariko arayakora nta n'ikintu nakimwe uzosubira kumwishuza ahubwo ubu rero n'imicanwa ubirigirize ubu muziki w'u Burundi je aho ugeze umuziki je birangyohera cyane kuko ubu n'amanyamahanga batanguye kujugumira babaza ati none uyu mwana n'uwahe havuka yaturukahe avuka mu Burundi
kandi ibikorwa vyo babikorera mu nda uzabikorera he yaga satura jewe urya musaza kweri jewe satura much respect kabisa. maze nakubali kabisa Yes, uvuze ati yarakoze promo ndetse yisungana cyane cyane abari no mu bindi bihugu aribo novuga bako baratuma indirimbo yiwe iduga cyane, ariko two turabona aba musician bako baragwanira cyane ko umuziki ushobora kuba international. Hakaba hari n'amamedia amwe umengo ari arasinziriye, n'abaririmbyi umengo nabo nyine umengo barasinziriye, ariko kugira ngo umuziki uzobe international ni amamedia yacu akeneye kwiyubaka, kandi canke n'abaririmbyi baba bakeneye kwiyubaka ubwabo. Icyambere na mbere icyo cyose kirimo amahoro kimwiteza kuduga kikamenyekana. Icyambere na mbere burya hajya na mahoro kwanza, abo mukorana bose mukumvikana, cyo cyambere kuko ngaha mu Burundi bamwe mwe burya ntibahuza cyane ngo hari ubujyajya muri hari ubujyajya. Urumva rero bamaze kugira ubujyajya nkuko ntibahuze mu byo bakora, ibintu bishobora gupfa. Ariko je ntwanda kwereke aba artiste b'abarundi barako barakora na cyane. Urumva aba artiste batangwe gukora kandi bako barakora cyane ingufu nyinshi. Icyo twifuza nawe nyine ibyo bifuza cyo turabona ko biriko biraba. Kuko jewe je ni jambere ngaha mu Burundi nta muntu hari bwakwiza 1 miliyoni mu nzu imwe. Byakweretse iki nkaho byanyeretse ko natwereka turakora nibaze ahajya harimo n'amavyuzi y'iwacu mapema sana. Urumva abona amavyuzi y'iwacu abe ntava ja ngaho ati ngo ko yayo yaririhiye no hanze, n'amavyuzi y'iwacu harimo kandi na menshi. Uzisho vyanyeretse yindi shusho ko ivyo tanye twifuza ego ko biraba kandi vyageze na cyane. Ahubwo ubu rero ni miriro n'amafaya menshi. Kirisese n'indirimbo iri kwiravugisha abantu benshi, na cyane ko muri 2025 kuva 2025 itanguye tutari bwaronke ikintu kidushitura canke tuvuge ati indirimbo idushitura kugushika naho ku mbuga nyinshi z'abarundi bagiye baravuga nta ndirimbo gushika ubunye yasama ihari. Nta ndirimbo tuvuga ngo twararonse yabaye hit cyane muri 2025 nyene ku buryo n'abanyamahanga bakoma. Iyi 2025 tuvyite gusamara ko baririmbye. Oya sugusa reba ndakwereke umuziki wundi cyane kwanza uri kufa impande zitatu. Umuziki wundi upfa impande zitatu. Aba producer je nivyo n'abana bavuze ko bambira menshi. Aba producer urumva abahinyanyuzi namwe muri ico umuziki. Urumva gute aba promoter namwe muri ico umuziki. Ndakwereke aba producer nyene ingene bica umuziki. Urabona kwanza abo bapeti bashasha mu muziki baba underground baje mu muziki bakiri bashasha kwa abayo marasa gishushe. Abo bapeti barakumigwa n'aba promoter n'aba promotinga kuko ubwo nibwo Burundi bwejo. Erega abo bazee bariko barasaza. Hashikira ivyo bikomangoma rero bishikirwe bikore kandi ivyo nibwo Burundi bwejo muteyifashe neza ivyo bikomangoma vy'u Burundi. Abo bana bato baje vuba bakira abana cyane mu muziki. Nibo bazi ibintu, nibo bazi aho ari umupeti araza acyumvira indirimbo akumva neza koko nyine fresh ayirekuye yobakoma. Urumva yokunza abantu benshi ikabinjira ikigarura imitima ya benshi, ariko ashitse muri yo studio yiwawe kivyo n'abana bavuze akishika muri yo studio yiwawe n'umu producer ukamuhatagiza ukamunyarutsa ati nganyarutse ngo akwakwanya nkande yakurishe amafaranga yiwe kandi akine
kubera yabonye ko wakoze amahiti nawe menshi ukorera abaririmbyi benshi bagiye batandukanye kandi izo ndimbo zikamenyekana zigakundwa zigatrending rero agacaza akikokora agaja guhiga amafaranga menshi kandi arenze urugero nawe nyene mbere akanashobora no kurara n'ubusa akakuriha ngo umukorere video cyangwa kwanza audio video ni ngorane kwanza rero dusangure kuri audio akaguha amafaranga aho umukoreye ibintu vyiza ukamunyarutse mbe unazi mistari aba yaje yateguye kenshi usanga iba yandisi ugasanga uramuhinduje ivyo yiyumviri kandi yumva ko ari ibintu bizomushikana kure wewe mugo ukamukwakwanya mugo muri je ndaguhamagaye ti bro je nkeneye gusohora igisongo na studio yose uyimurira muhiri wewe umusanga ni wiwe kandi urumva no mu underground yaje mu iyo studio yiwawe agusanga naho ukorera kugira umukorere indirimbo mugo umu artiste nyene wo muri legend umusanga muhira n'ivyuma byose studio yose uyimurira mu nzu yo muririmbyi tungugiye kuri code mugo niwibukiye ko ari umwana wiciye kandi no muzika ashobora no kubihaba no kuza no kugaruka uko wamuciye intege wamunyarukije yikoko yarondeye inoti zikwiye kugira nawe nyari ari kuri igisongo gikazi kuko yamabona nawe aho bikorera wamukora neza indirimbo zawe zigatrending yes aba producer namwe muri iki bintu kandi mukomeje nk'uko nta umuziki nawe uzogerana erega abo bana batoya nibwo bundi bw'ejo abo marasa gishushe kuko abo bazeye mwere ku rukundo rwinshi abazeye ko barisazira kandi bararondeye bararonse nuko kimeze hama aba promoter nabo ubwo bunimero bwanyu mushira ko ubwo bupaje bwanyu mubushira hakwiki bamuri akubushira ko kubera wamaze ushaka ubwo numero rwo wawe kuyo page yawe uba wifuza ko bazokurondera ndabeshe mapema sana none ngo wo underground data wanje ngakurondeye ngo nshobora kumwitaba kandi kiyukaga akwandi ukayisubiza hezi ndwi jiwazi urumva hagahera instrument waragaya ati ngo desinitaba ngaba underground kukubera iki kukuzibira abana b'igihugu iyo numero washyize kuri page yiwawe usheneye ko bazokurondera urumva none umuntu akurondera warasize ko none akurondeye akagura n'amayinite yiwe cyangwa wagura megazi yiwe aje ukuronde ugaca wanga no kumusubiza akakwandikira kwanga kumusubiza wanga nkande ari wayisize ko ntavyo dukeneye muhindure hano ngahanwe mu muri ko muri iki kuko umu underground abakeneye ko umupromoting indirimbo nkuko wamubikorera abandi mapema sana igivyo mukora birabashikira mapema hama ikindi naco aba promoter nyene burya uko siko baba bakwiye gupromoting umuziki nani aho gafoto k'umusaro ushaka iyo page ugacurenza kubwo bujambo bashaka go karinke muri koma uko ni gupromoting umuziki bizoshikana hehe umuziki w'u Burundi wanditse muri nca kirundi hayo n'abantu bataronka n'ingufu zo gusoma sesa urumva none uko ni gupromoting umuziki never ko siko wa promoting umuziki bamubikora kujya agenda bikora kukubera n'umuntu n'imigoyo b'indirimbo ibishe nisanami dasana neza akumva ajya amajambo nkoresha nkavuga ati uyu niwe mwana aje tubonye ubunyene mu Burundi afise impano yo kuririmba nkarenza akajya amajambo kuko n'utoshaka kuza kwireba aca yinjira direct kandi ntuharira none ntaza kubera yumvise akarimi gasosa wahizemo umunyu isukari acaza yiruka niyo mpamvu rero ndakubwira aho gafoto ushiraho kwiyo page yawe kwacurenza kubwo bujambo nawe nonga muri commande washushaho karinki hiyo ndirimbo naho bishikana umu artiste ngo bari muri monde y'ivyunguka ngo atavyunguka ngo ntibagupromoting ngo ntibagupromoting nene wiyemeje iki iyo page yawe ifite iyo page burya ifasha igihugu ni igihugu si wawe ari wawe none uzoyishira kwiki nayishire ko amafoto yiwe basi ishira ko amafoto yiwawe nivyo ishira ko amafoto yiwawe kandi hari ukuntu kenshi iyo bakora promoting umuririmbyi kwira hari abaririmbyi benshi kandi havugwa byinshi yumvire urashobora kuri umupromoter
ugapromotinga Sadbi dusipoze ugashaka picture nkuko nyene bakora bivuga n'amajambo kandika ko hejuru mu nyuma ugacuza gushira ko ivya match ni kuvuga ubuhinduye ivyiyumviro vy'umuntu ni kuvuga abiconnected setter babona iyo post ya iyo match or witere wowe wapostinze Sadbi ni kuvuga ntibaza kwitaho ivyarenga nkawe saba promoter nkawe saba promoter ya uri supportive nk'uyo sumu promoter umupromoter w'ukuri nivyo biyoboye muri iyi minsi ugasanga bakobara nakujya nyene babitanga mu kiganiro twatanguye uvuga ati uno munsi ntidufise ikintu kivugira abaririmbyi bari mu bintu vya politike vyo mu 23 ahiziye mu mipira ugasanga bako bivugira Zambapi bako bagirane ati ngo Nyange ngo Yusufu ibaze nivyo wiyemeje itonde umanze ubaza abandi kandi namwe mwa underground mu muziki w'u Burundi namwe murashaka kuno ko kugara ukwije aka 1 miliyoni ngurarenze manzu bazaho bazehe barondeye kandi baronse bagutanguriye mu muziki mu kibuga umugani wa Satura ukiniye kuba mukuru ukinira mu cabakuze kandi ukira n'abakuze niho ukura mu bwenge mu mutwe no mutwe ugenda waguka kabisa uzogera kuco wifuza ka tubandanya dufata iyindi ntambwe abaririmbyi twe turababona bagenda basohoka bagenda bagaruka buri ndege nkuko burira bus nkuko burira taxi ariko kintu twe turabona niko benshi bavuga ati twebwe ntavyo twe turabona nta hinduka twe turabona urabona ingene kimeze hara njende bazakora baba bigiriye kwirira ubuzima hanze ese novuga ko babagiye muri business z'umuziki mu bibinziriza cenge bagiye gutembera ngo ne kugira ngo biyemeze ku bantu juste gusa ko basohotse ko ko buri indege bacha bifotoza impande y'idirisha y'indege umve tijo ngo isho sherekana ngo ko yateye imbere never naho uragira wowe nyine ukifotoza impande y'idirisha y'indege abo bazeye bo muri Tanzania je ngo bande bakarorero guys yego abo bazeye muri Tanzania ntibazurira uko yakwi bisi ufata yagihosha ngo vire ngo kamenye bayifata nk'ibintu bisanzwe mugumusa niba mudakwereka umuziki w'Uburundi gusa niho gusa nyene uri kuratera imbere ubu rego kutera imbere ubu bahumutse ingonera zavuye ku maso batanguye kubona kure harabahora bazi ko umuziki wundi utariha reka urarihasha ingo muri game ukore kakao baze bashaje ashikiriwe mwebwe jenzo ngo banda babwira ntucike intege bijya nawe akora uzobikora kandi uzosumbya nahajya urumva rero abasitari b'abarundi bageze mu modoka mu ndege asha selfie ku madirisha y'indege mengo nibindi bintu byatari ngo bagiye muri business zaye ko bagiye gutembera nta feedback tubona nta hinduka nta na kimwe kukubera niba abantu baguma bishira hejuru mu mabarabara ngo za Canada mu mapave hariya zora ikubise pici tindabereke ngo uko ndi mu vyungu ubu uri mu vyungu kavyahe ko bugiye gutembera kora ama concert yawe uno munsi ko turabona abaririmbyi benshi bakreya amabase kugira ngo bashobore batangura gukreya base kugira ngo ikundi bivugwe hama bace basohora song ngo nivyo ngo bituma umuziki wabo ushika kure kurundi ruhande bikagaragara neza yuko ayo mabeze bakora rimwe na rimwe abica ariko aranabateranya n'abaririmbyi bagenzi babo canke n'abari muri entertainment base yari kwiye gukogwa ku muririmbyi mu gihe kimeze gute muririmbyi bakwiye gukora base mu gihe kimeze gute canke kuyikora mu buryo bumeze gute ona benzi Chechene mfatire ukarore kwa ba artiste ba Dabu ba Bface ba Kiriku
bako barakreya amabase. Kuya babikoze baradekonye sana kuko harya uri kuriyicira nivyo utabuzi abafana burya umufana burya n'umubosi wanyu nani muzoze mwasama muze mwasaba muzezeta burya umufana niwe bosi wawe niwe kugaburira rero ugiye ngaho ugabesha ari ivyo wesha si vyiza kuko naho Jose Chameleone yavuze hirya yejo avuga ati ije nahamagwe na WJ ntanza akarero kw'ivyo bintu kwanza yo bense ya mbere yambabaje cyane nga mu Burundi urumva no Chameleone yavuze ko yahamagawe na WJ barakorana gusa hari ivyo bishe bonyene biciye kuzindukira ngo ara ngo bakwitwari ngo kugire ngo iyo ndirimbo yawe ngikundi yabwe yohatse moko murihenda moko murabesha kwanza kuwese ko bakora Benz urumva suko wayikora bamubaza abandi rega mu bindi burya ugira utera imbere umanza kura ujya muntu akurusha ugira kopi no muvuga ngo nakubise kopi ngo naniri wa mupeti tineho nakubise kopi ugeso no kopia maze ugeso no kopia fisabandi no kopia aho kuko bamaze gutera imbere bazi ivyo barimwo ngira kopia ko muntu yabitaragenda niwo kopia ko muntu atari mwico kibuga kopia kujya muntu ari mu kibuga kuko ubona hageze nasha gushika hama umwigireko apana ukopia umuntu yataye iyo gema akayiheba akayipowesha nane nkwe umva yo gushikana he abantu muza mwitiranye ibintu nshina kubise ko ngo demana never nigikunda je ni jewe ujya nuriya the most and the most mu vyumve kandi demana kandi nawe urabibona murabibona twegera imbere gato kubijanye n'ibiteramo uno munsi biko biragaragara yuko ibiteramo byinshi bikoregwa Gera Plaza Mutwenzi Etesi DJ Paul kutagaragara mu biteramo byo mu Burundi hari cyo biko birikira umuziki w'u Burundi DJ Paul nawe yaranavyivugiye ujya yarahevye birica kuko ujya yaravise ico yinziriza umuziki w'u Burundi mamureka gufata ibintu uko bitari burya ujya muze yarakoze kandi yarafije byinshi mu muziki w'ubu ni beshi yadugije ni beshi yazamuye bamwubaha abasaza abo bazehe burya baba bafise amakode inyene barondera inoti none nk'umuntu yagufashije atahuragera ugi wiwe ufunguri wiwe ngira no kurari we woshwa no kurari wiwe washuza kumuburira imbere kuzashomete none ivyo biganye ivyo bibagaburira gucafuza umuntu kuzashomete nivyo bibagaburira si vyiza sha bamwegera abo bazehe baronde kandi baronze no bafise amakode yo kuronka burya DJ Paul burya yaramaze ikintu kinini cyane yarafise akamaro kenshi kanini mu muziki yafije beshi ni beshi no Rwanda dodangwa ni beshi yafashije urumva rero muburiye indero kandi yaravyivugiye ati je nta muziki ubone so kongera gufasha ni aramuka akoze ni aramuka agiye umuziki azora abandi mu bindi bihugu ukuvaho tukimuburiye ngo tuguma tubona babaririmbyi nyene ku mafishi bya urumva babaririmbyi nyene nibo baguma bagaragara ku mafishi y'ibiteramo arabaza kuri wa mushara mukeya atari wawe ndi DJ Paul yakorerako ubu bako barabibona ziyafishaje ziga ntizuzo gutera ubwoba ari gihe usanga ko ya DJ Paul yabikora abari ko baravyishiramwe ubu sikuba usanga ko barabikora niho uruhombo ruri naho nyene mbega kuguma umuririmbyi aboneka agaragara cyane cyane ugasanga nk'umuririmbyi afise mu kwezi afise nk'amakonseri 5 ivyo ntaco biheza bikica ntibiheza bikica umuririmbyi umu artiste kuguma agaragara umwanya wose ntaheza karambira abantu canke nyene sinzi mu buryo bwa wewe abari mu buryo bwa promotion canke ni ndazi akazi kose gafise ibanga ryako
nta kintu na kimwe barakuniga ugira ugumuza imbere burya hari akantu hari akantu ari ukuntu bigenda ugumuboneka rero mu makonseri menshi uhinduye gira plaza ukaja hehe na hehe uguma kumuzunguruka aba management yo mu star niyo iguma ivyirukamo cyane iguma ivyirukamo cyane irondera ibiraka mapema sana rero za management ziratandukanye ziratandukanye hari abataguma bicaye baguma biruka barondera ibiraka niyo mpamvu rero usanga rero uwagumye yiruka cyane uwo muririmbyi wiwe niyo mpamvu aguma agaruka kenshi aguma agawa aronka ibiraka nuko no bivuga nibazanye uko ni guhiga cyane apara kugira guhiga cyane kwa management tukiri kuri ico nyene cha management twe turabona abaririmbyi nka Sadbi yaravanye na Kent B Monya Fleur ejo niho nagiye mbona bavuga ngo yavanye ngo na nshuti ya bose biboneka neza yuko umengo baririmbyi bako barikura cyane mu management batandukana nabo bahora bakorana ubwo bari ubunenge bufatiye kuri ku manager babo canke ku baririmbyi answa nyene baba bavuga ati jewe mbona umengo nta kigenda kubandanya korana nawe oya ibyo je ntavyo nzi ibyo bapfa ntavyo nzi vraiment no bambeshe kuko nyamba sa bera vena Kent je ntavyo nzi sinenzi ko banavanye mbere je nzi bari cyari kumwe uko vyahoze uko bajya batipe bavanye kure just nivyo rero urumva kuvuga kubona umuntu Namonya frere sinenzi ko bavanye na kubona umuntu mwavanye kure arakuzi mu ntango hehe mwacanye muri byinshi mu nyuma mukavana amene ngaho je usanga umwe ari wafise ikosa iyo abantu batandukanye bavanye kure umwe ni wafise abari kinani aho rero nshobora kumenya ninde ari kinani ninde yoroshe hari postemoni ya frere yigeze gushira kuri page yewe ashira ko Fizo na Satura ari babiri avuga ati izi nizo ndoto zanje namye nifuza kuva kera ko abayirinje ko ari babiri tuzokorana ati none indoto zanje zibaye izanyazo zibaye impamo nagenza babwiye ati wa musane w'umurundi wese wowe ugifise indoto zo kwaya na Fizo Satbi nawe uzogera kukubera utagiye urasama korabo hanze kandi abo bazehe nyene batrendize mu ivyo bihugu hanze y'igihugu kuko renga nawe mwumvira ko muzokorana ufise indoto uko mwokorana nta makwaburega basaba bumva umengo barasuzuguritse naho turagera gusa mugabo naho biko biraza ubu neza gusumenye ko hari byinshi bitarashikako ivyo byinshi rero nivyo tuba dukeneye kumenya kugira ngo dushobore nyine gukubitira ahagaragara nyine tubishire ku mugaragaro urabona ntawe amayujuje byose urabona muri tugiye kuraba aba ba legend sivyo nibo mu bisanzwe aba ba upcoming aba new generation barabira ku ba legend ariko ugasanga aba legend dufise muri no mwanya Sadbi canke Kidumu canke Big Fizo n'abantu babayeho bazamura impano z'abandi mu Rwanda par exemple Big Fizo n'abaririmbyi benshi yagiye arazamura mu Rwanda ntiya Big Fizo sinovuga yuko hari abaririmbyi benshi yo barasavye collabo kugira ngo bamuduze mu Rwanda erega mu Rwanda icyambere na mbere mu Rwanda si kuvuga ngo baratrendinze oya hari ibindi bihugu hari abaririmbyi bubatse izina boje gusama collab erega none wimvira gukwana umurundi mugenzawe none wibaza ko umuziki wundi uzogera hehe nane muzogera isoko mu bisanzwe ry'umuziki w'u Burundi riri hehe mu bindi bihugu ni mu Rwanda kubera ki dusangiye inuzenyo ururimi ivyo muririmbyi w'umunyarwanda ririmba mu Burundi biriho mambe baravyumva
abarundi byo baririmba mu Rwanda baravyumva numva wocu uza gusaba umunyarwanda ngo mukorane kandi byose bisa mu kirimba cya kirundi cya kinyarwanda naho rero tugomba dushike none wumva ukoranye n'umubanyi muvuga kumwe jabuka hanze wumva biga indimi rero indimi barazizi aho ubwire baziririmbe nivyo je simbona indimi barazizi ubwire bazivuge nene gasha wewe wumva ukiririmba ikirundi nene bibaza ko izogera he iyo ndirimbo yawe izomenyekana he na hamwe na gatoya ariko bo bisunga muhira ngo tubanze nka kujya bavuga ngo tubanze dukunda ivye wacu rero bakaba bisunga muhira bakaba mu bisanzwe imbere kuba international uba national kwanza ubanza gufatisha muhira byarabaye ngaha byarahejeje aba rero aba new generation uzi yuko mbega ugiye ugasohoka mu ntara zigiye zitandukanye urazi yuko nk'ubu novuga ngo nka December ninde ugasanga hariyo benshi intara nyinshi batamuzi barashaka tureke no kuja na ruguru no ngaha makota December noje ngaha mu Kamenge gusa nkifatira nk'abantu nkabaga kandi abajere bati December buramuzi bahabwa ati wapi kubera iki English cyane iki niki yifokaliza cyane out ubwo nawe basize na hanze na Nigeria iramuzi warubize ko December ko Nigeria imuzi iramuzi ga mupeti rego ujya mupeti burya nyine arabakoma hanze turusho twinshi aturonkera he Nigeria canke mu Burundi bivana yamba afise management je navyo nsi itagira bikurikirana rero yoyo yiwiwe uko burya akarusho ko mu artist cyane management we ihagurutse cyane ikamuhigira ibiraka niharonkera akarusho mugoro iyiryamye nta muzogera ni kwa kundi nyine uguma ngaha hari umugabo araho ngo yarashe ngo ugire ngo ngazane abaririmbye ngo barenze ngaha sinzi iyo byahereye yaguma mu makoti makosime yaratuzaniye n'uzenya biraga yaratuzaniye ujya muri w'umunayija rema biranka arihindukiza nyamara idacu yazeye dacu ahubwo ujya muri nawe company yari yarondeye n'uzenya yararondeye rema abarondeye ngo amuzane bari guperforminga kuri Sevalent acaravuga ngo yaha ngurumva ngo management yarima ngo hari ibintu tutahurije ko nakanoti ego ntaco naho yo bari noti fresh none gute ushobora gusohora affiche mutaraheza kuganira n'umuririmbyi canke yashatse gucreate base je ari amabanga menshi hari amabanga menshi abafanatike basobanukirwa cyangwa bamenye hari amabanga menshi mu kazi runaka kazi kose kaba gafise amabanga yako kagenderaho kandi gatoborera ko kugereka ronke ivyo gashaka gushikako yes ikibazo cyanyuma kugira ngo ce tubawe dusozera ikiganiro none ubona hakwiye gukorwa iki muri uyu muziki w'u Burundi na cyane ko tubona umengo biko bigendanye n'ukuntu bamwe barabikora abandi ukamengo ni sindabinezwe abandi bari muri systeme y'ivyunguka abandi nabo nyene bakubarondera ubuhungiro hanze batabaza makungu barondera urumva bakaja kurondera ibintu hanze kubera peut-être no nyene babona yuko umengo ni ibintu by'amashari iki niki hano muri kuri ku butaka bw'u Burundi turabantu mengo ntitwishoboye cyane ndukurikirana ibintu byaje rega twebwe ducika intege n'ingoga aho tugoze ico kintu tukirangize kive mu nzira cyo tugiciriza hagati naho rero iryo ni ryo terambere rero tazokwigera ushikako uko icyo ushaka uzokwigera ushikako mu gihe uri gukora ico kintu business runaka uri mu business runaka ugakora ikintu ugasanga ntugishikanye
kure nkuko vyari bitegerezwa nkuko vyari bitegerezwa ya kwagwiciriza hagati ubuzimye byose ibyo wubatse byose birasenyuka ya rero twebwe akarusho kwanza je ngoma mpanura aba promoter bagenzi be wanje ya ba promoting umuziki w'u Burundi n'aba artist uzorihe ngaha urihe no hanze kuko twebwe ntaho tuzogushikana nje ndabivuze twebwe aba promoter bo ngaha mu Burundi ntaho tuzokwigira to gushikana uwo umu artist riha no hanze kuki utinya kuriya mbe uraza aba artist bo bindi bihugu ko bariha mu bindi bihugu nyene aba promoter ba kugira aba promoting ya urumva rero aba promoter mukore mwivuye inyuma kuko ibi ni ivy'iwacu nta wundi umuntu azoza kubikorera nitwebwe barabagarako urumva nitwebwe nyene kandi munze muragara ko aba underground awe iyo niyo maraso ari niyo maraso yejo kuko abo bana bagifise amaraso agishushe nibo Burundi bwejo mubafate neza hari mu promoter twigeze kuyaga turavugana arambwa ati sha burya baririmbye urabasapotinga ukagira nte ukabita ko mugabo umwanya n'umwanya barahinduka umuririmbyi ukabona baramuha ibiganira arashitse kure mugabo ugasanga ejo kuramwandikira ati brother vipi bimeze gute basanga nyene umuntu iwana ntiyibuka kahise ntiyibuka ivyo wakoze ni wewe akoraba ibindi biri kure cyane none muri ico gihe nawe gashaho umuririmbyi atangwe kugara nyumva ko bakora tangura guca intege aba promoter bamwe aba promoter bamwe bacigwa intege na baba baririmbyi nyene babonye basapotinze ariko uno munsi bakaba bati brother vipi ukacumengo nta cigeze kihaba kasanga umu promoter avuga ati jewe hako no promoting umuririmbyi no tumari promotingira umupira no tumavuga Mbappe basi kiwe ababonye ngivyunguka yebana canke ST jenzo promoting umuririmbyi ariko abaririmbyi bahinduka n'ingoga cyahari iyo umuririmbyi amaze guhiga karonka nito duke yamaze gushikako aca yumva umenga ararenze ufise iki ufise vyinshi utararonka kandi ufise vyinshi ukirondera kandi utararonka niyo mpamvu rero utogara ko umuntu uzi yagusapotinze kuva ku ntango gushikana n'uwo munsi ivyo umaze kugerako ko kugara kwanyu ngo kuyizimbisha mama ngo kuyizimbisha wizimbisha aho tutarashika ntiwibuke ko ivyo byose umaze kugerako aba promoter hari inguvu babishizemwo kugira ushike ku ivyo bintu ivyo ufise no munsi nyamugenda muri Arion ntibaza kare wayirondeye wenyene niyo mpamvu rero niyo mpamvu utabakwiye kugaraho ko bandi kuko ivyo wagezeko wabishitseko kubw'abantu je ndiko no bivuga haro abantu benshi nga afisa Arion umva umengo nuwo muririmbyi wa mbere agezweho nga muri East Africa kwanza navuga mu Burundi East Africa wa Africa na Diamond agoma yinjira mu madege je ngo mande bakarore Tanzania kwanza na Diamond agoma yinjira imodoka zizimbye za Range Rover ibi modoka bizimvye ntazi n'izina jewe ntarabona kuva mvuka mugabo ntareka gukora akubwira ati umujya musaza Diamond akubwira ati je mfise vyinshi maze kugerako ariko mu ndwi zibini simbora songo impabafana babanyotewe nene n'uburyo buke bw'abarundi suburyo ni mu mutwe yes the most reka tugushimire kwanza kutwitabira ubutumire nibaza ko tuzoza turanagutumira kenshi cyane gashoboka tuyaga ibi na biriya yes Kings Family Burundi mukomeze kugira subscribe ukubera abatama bacu burya n'abasaza yaga bakeneye ko muziki w'ubu impano kwanza ufise impano barakuduza kuko bakeneye nyene impano zigiye zitandukanye baziduze mukomeze rero kuba flowing yes byari teka kubana namwe mwese mwadukurikiye kuva igiganiro gitanguye gushika gihere abatarakora subscribe bagende bakore subscribe hama kugira ngo
ama notification azarabagwamwo vyoroshe cyane mukurikirana ibiganiro byacu bitabagoye mumenye ibigezweho yaga naho ubutaha nitwa Fexboy Promoter behind camera twakumwe n'umusaza Joba le comedian ni watuma amajwi n'amasanamu abashikira bimeze fresh sana naho ubutaha bless up